Bikorimana aserukira radio IZERA FM mbere y'amategeko twamusaba yuko mu cubahiro ciwe avyaguruka agaherekezwa na nyakubahwa Msafiri na mvukiye umuhanuzi wa buramatari ajejwe iterambere kandi nkasaba yuko mu bakomera amashi mu mwanya bazoba bariko baraza kugira badushikire ngaho. Ubundi nsaba yuko yodushikira hano ni nyakubahwa Seka Serge arongoye microfinance Eden. Sabe protokole ikore akazi izi abo bantu badushikire ngaho. Nje saba bagenzanje Linda Bushasha na Isen na Usa Isen Hussein Isa ndio kubwayo namwe nyene mushike ngahanye tuje kugisemo ikomeye cyane ya runo rubanza kwa radio IZERA FM rubanza kwiteka rubanza twatanguye kazenya kubaho murongoye Eden Microfinance kazenya kubaho umuhanuzi wa buramatari iteka ni gwanyu mu kibanza kiri hagati na hagati ya podium. Muri kano kanya gakomeye cyane aba MC baduhaye nashaka ubwa mbere nsabe abaririmbyi bose twakoraniye uru rubanza aho bari biyumvemo umutima wa radio IZERA FM kubera iteka bateye radio IZERA FM kukamo twabateye uko ari 30 nukuvuga abaririmbyi bavuye mu ntara zigize intara nshasha nziza buca twindiramo icese ya Burunga yo mu bumanuko bw'igihugu. Nashaka batube hafi tubahe urupapuro rwo kubashimira ko batwitavye muri runo rubanza bakaruherekeza kugeza kuri no musi wa nyuma. Tugire rero tubahe urupapuro rw'iteka werekana yuko batubaye hafi bitavye akamo kacu. Mwashobora kwigira inimbere igira inimbere abaririmbyi wa mbere tutanguye guha mwumve neza sumurinzi wa mbere mwihigano nuko idi certificate twazikuye muri imprimerie zanditseko uwa mbere sijewe ndamuvuga abamuvuga bari umurinzi wa mbere ni Irakoze Pacifique tumuhaye urupapuro rw'iteka gwerekana yuko yafashije bimwe bikomeye IZERA Award ku nshuro yayo ya gatanu igashika hano ni wa musirikare n'umusirikare n'indirimbo yaririmbye n'igisirikare indirimbo yashimwe n'abantu benshi. Uwa kabiri ni Sindayihebura Ibrahim certificat yiwe ayitora kwa conseiller wa buramatari. Abagatatu ni Family Band abasore babiri baririmbye neza cyane. Certificate yiwe iri kwa nyakubahwa arongoye Eden Microfinance. Baronka certificate zibiri kubera baririnze ari babiri. Abandi baronka certificate ari babiri nyene ni groupe Soleil Burambi bazitora kwa representante gare wa radio IZERA FM. Eba ubundi
yaduteye iteka cyane n'umwigeme yaje ari umwe mu basore 32 29 aradutera iteka ari umwigeme araririmba indirimbo yiwe iradushikana aho tushika ku gice itegura icyanyuma cha IZERA Awards niyo nzima Sada ntiyaje ngira ngo ashobora kuba byamugoye ubundi yadufashije ni nihora imbere Pierre Big Sen nawe nyene ntiyaje ubundi ni Nisengwe Elvis Fati Oyi Sada yadushikiye certificat yiwe arayironse n'agafoto keza cyane ari kumwe n'abanyacubahiro bariko barazitanga certificat yindi ni Nivyayo Izayi adushikira hano Famous Mama Goro ubundi ni Hazigimana Fabrice Hazigamimana Fabrice Fabrice Hazigamimana Bendi family zip. niyo gusenga Melance yarakoze cyane nawe nyene yaradufashije Nachukulia kazi yo bari hehe Aje sasa. fresh. Nyuma wewe mpazi na vumbi. Mpazi na vumbi. Lakini nimewafanyia. Ndagijimana Asante. Ndio video maana. Ramadan. Wa asante sana. Sio. Fresh sasa. Lakini mtu Maana mbaya maana si kesho video. Melance Famariko darga Wewe ejo unazo abarinzi benshi bazi ku mazina y'usani nawe nyene ayabo nayo bakimenya si ya moto. Utaikata. Baki nayo. Naenda kwa yangu. niriya Sina noma. Neri Bronica Melance nta uri ngaho sawa Edouard Blessing Burundi warakoze cyane certificat yawe kwa conseiller wa Buramatari Monsieur ndiho kubwayo Jackson nawe nyene yarakoze cyane aradutera iteka muri IZERA Award edition ya 5 igira neza Claude warakoze nawe Ndayishimiye Alfred Irankunda Gaston Mugisha Anise Niyukuri Felix
hanyuma Manishimwe Theoneste Manteo. Maniakiza Gérard. Irakoze Jean Bosco. Solven. Solven ntiyaje. Certificat yiwe turayibika azoyitora kuri radio IZERA FM. Muhirwe Patrick nawe nyene ntiyaje. Certificat yiwe tuzoyimubikira azoziraho azoyironka. Maniakiza Gérard Sihari. Niyonzima Boaz. Bukeneza Thierry. Bukeneza karibu. Musherama Eli. Hakurikira groupe Kamnebelo. Irakomeye. Izimbere Fabrice. Taiga Brice. Hamwe na Butoyi Ernest. Ça va? Ababona certificat zabo Ernest Karuru. C'est mon papier. Abaririmbyi mwarose certificat reka tubakeze, mwarakoze cyane, mwarakoze birashimwa, muratera iteka radio IZERA FM irabibashimiye. Urwo rupapuro rw'iteka muzogende murushire ahadata werekana yuko mufise ubucuti bukomeye na radio IZERA FM kandi bizovyara umusaruro, turabibemereye tukiri kumwe. Abandi tugire duhe urupapuro rw'iteka ku bikorwa bikomeye. Abaririmbyi ngira ngo shika mu bibanza byanyu, imbere uko ari batatu bamwita presidente wa jury ni Irumva Bernice.
yaradufashije mu minsi ibiri badufasha igikorwa tutari gushobora tugitangura gutegura mu kwezi kwa gatandatu ntitwari gushika uno munsi iyo atababo ibikorwa bakoze ni ibikorwa bishimishije turabahaye urupapuro rw'iteka mu izina rya radio IZERA FM urwo rupapuro bakarushikirizwa na nyakubahwa Benjamin Bikorimana asekira iyo radio imbere y'amategeko murakoze uwundi agira kabiri ni Niyongere Prosper ari kumwe na Bernice barakoze ibintu bikomeye cyane barashobora kudutatura mu madidane twarimo turazi neza yuko n'agato bafise bunyene bagire bakatwereka reka duce duhamagarana Uwitonze Nason nawe nyene ku gikorwa yakoze c'iteka radio IZERA FM iramuhaye urupapuro rw'iteka tukaba tubabwiye tuti félicitations dusabe umuntu ariko arafata amafoto iyi foto ayifotore nk'ifoto y'abashitsi aba batatu nyene aba batatu mubona duhereje ko nibo tugire duhe igikorwa gikomeye cyo kutwereka umwimbu wa IZERA FM Award ku nshuro yayo ya gatanu 5e édition ya IZERA Award. Madame la Présidente mucubahiro canyu mushike hajya imbere mukore igikorwa mwateguye kuva ejo. Allo mwiriwe neza reka nsabe 15 bageze muri finale gatoyi nashaka gusaba aba banyene iteka twashikanye ngahanye igikorwa cacu ko caheze cyo gutanga ibyo dushobora tubise abandi batanga ibyo wabo bashoboye mugabo ntituja kure kuko mukanya turagaruka. reka dusabe 15 bari muri finale baze ngaho imbere mu cyubahiro cyanyu. ndashaka murabira isinzi ry'abantu hindukira mu barabe. ndashaka aba 15 bakomera amashi abafana babo. jewe nasabye aba 15 abaribo bakomera amashi abafana babo. gituma ndabivuga ndashaka kubabwira ikintu kimwe kugira aho mushitse burya butumwa buri mu ndirimbo zanyu inspiration muzikura mwaba bafana. abafana nibo batuma mwambara neza kugira ngo ntibabacishe mw'ijisho kandi abafana nibo babosi banyu. ndashaka kuvuga rero nti nubwo utoba muri bane umenye ko abafana bataca baguheba ahubwo kora cyane kugira ngo ubatere iteka. ndashaka rero murabe hariya public ariko ntibagira kubera aho ntangura gusomera ndazi hari byinshi ntaza kwibuka. shimire uburongozi bwa IZERA FM mwarakoze cyane kutwizera kuva kuri représentant légal directeur
na staff yose ya IZERA FM. Dushimira cyane kandi abaryoheje ibirori aribo ba MC, barabikoze neza, batumye muryoherwa cyane kandi bakoresha umwanya neza na ba mbere kabisa. Bakomera amashyi cyane. Dushimira bari mu buhinga bw'ibyuma kuko baritanze cyane kugira son imere neza, n'abari mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo transmission en direct igende neza, turabashimiye cyane. Reka dushimire abajeje intwaro ndetse n'abajejwe umutekano kuko bavyifashe nimo neza, umutekano umeze neza cyane. Dushimire ariko bafata amasanamu mu buryo bwose kuko bariko ikora neza cyane. Ikiruta byose ubona ari guhera ko ni Imana yo mu ijuru ko niyatumye byose bigenda neza. Kadushimire n'aba baririmbyi bacu kuko baritanze cyane kugera aho dushitse. Ndatangaza ko ngiye gusoma cyangwa tugiye gusoma amazina ane ya mbere y'indirimbo dushirako n'abaziririmbye. Abataza kwiyumva mw'ayo mazina, ibibanza babayemwo mu ntumbero yo gukingira icubahiro cabo, bazoza kwibariza ibibanza babayemwo kuri IZERA FM ejo canke hirya y'ejo. Agatekaho kamye umusani yubahwe. Reka mpamagare bagenzi banje ndetse n'aba bashefu bacu banye n'ifaranga, banye n'icubahiro, abayobozi ba radiyo IZERA FM nabo nyene begere hagufi. Uwitonze Naso aragiye kutubwira uwa kane, Prosper aratubwira uwa gatatu, uwa kabiri n'uwa mbere nje ndabavuga nisinye. Kane mbe mwibaza ko ari inde? Ni jewe? N'uyu? Cyane wewe? Indirimbo iri mu kibanza cya kane ni yitwa Turabakumbuye ya Ben Family. Bashike hano baronka agashimwe kabo. Amashyi menshi kuri Ben Family. Muraryohewe? Ben Family yitwaye neza muri competition, turabakeje cyane. Muhaje sana. Mu kibanza cya gatatu umuririmbyi indirimbo yiwe yatwaye ikibanza cya gatatu ni umuririmbyi yanditse indirimbo yitwa ndayibagiye. Murashaka kumwumva? Indirimbo yitwa gute? Munyibutse. Indirimbo Uritonda ya Manteo niyo yatwaye ikibanza cya gatatu. Amashyi menshi kuri we.
musoko imbere kibondo cyane bukwina kwitariye nakubwiye ukuri noba nagukunda negera nyumva nakwibira ibanga umuntu avuka ari mwiza maze agakurira mu mwiza abantu ni babi ariko hariho n'abandi beza urinengesera usumare na kabiri jewe sindabatevye indirimbo igira kabiri indirimbo yanditse neza indirimbo yaryoheye abantu indirimbo ifise n'umuririmbyi ameze neza cyane mwibaza ko ari iyihe basi tubihere tuzobandanye ejo indirimbo ya kabiri ni basavye yuko abona indirimbo yabafashe ikibanza cya kabiri ni inzira ya Big J. Mwibaza ko indirimbo ya mbere ari iyihe? Indirimbo ya mbere mwaza ko ari iyihe? Ga indirimbo ya mbere mwaza ko ari iyihe? Mwibaza ko indirimbo ya mbere ari iyihe? Ndatangaza nishimikije uburenganzira nawe n'uburongozi bwa IZERA FM ko indirimbo yafashe ikibanza cya mbere igiye gukorerwa promosiyo nini cyane na IZERA FM ifiswe n'umuririmbyi azoshigikirwa cyane n'abafana abajournaliste hamwe na IZERA FM yose muri rusangi ko ari Mama Goro. Ugachunyisawa
murakoze cyane, murakoze, Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane, ndaryohewe rwose. I don't know how to say it. Mbona ukuntu bivuga. Merci. Titi. Merci beaucoup. Umunota umwe. Sawa. Murakoze cyane. Reka dushimire Famous tumukeze kuri mama goro wiwe. Amufashije mama goro, twari tuzi ko ari umuntu atamufasha kugira ashike kuri iyi nama. Amuvuga nabi mugabo amuhaye igikombe, amuha umuriyoni. Mama goro si mubi, uko yamuririmbye sivyo. Mama goro arakarama. Murakoze cyane rero, reka muri kano kanya ibirori murabona ko turiko turabikira ko akaburungu ka nyuma mu kanya. Reka duhe nyakubahwa Benjamin Bikoimana arongoye imbere y'amategeko radio IZERA FM, niwe nyene umugambi IZERA Award tumuha, kuko niwe yawutanguje uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu kugeza no kuwa gatanu. Nyakubahwa, uno munsi muhejeje kwibaruka Famous nwa umusore wa IZERA Award, mukurikije abandi bane mwibuka guteranya ko ijambo ni rwanyu. Imbere ya byose twagomba dushima Imana kubona dushoboye kuronka umwana agira gatanu wa IZERA FM. Turanezerewe rero kuri no muhingamo kubona dushoboye kuronka indirimbo igize umwaka wa gatanu muri radio IZERA FM.
turamukeje karibu nk'uko abatware babidusavye. Tugiye gutegura kumbure na bakuru banyu bariya batanu igiteramo cy'abamaze kuronka IZERA Awards ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya gatanu. Ico tugiye kugitegura tugihe intumbero. Ikigira kabiri agomba nshimire intwaro intara ya Rumonge yama iri hafi yacu, tugashimira cyane na komine iduha ikino kibanza, mbese na microfinance den idufata mu mugongo. Haruhande mu kurangiza imyaka 5 abari imyaka itari mito, nukuvuga ko uwo warazigamwe n'uhoraho, Imana iba yajyanye nawe. Rero nagomba ntangaze irindi higanwa rishasha rigiye kuja ku rutonde rw'ibikorwa bya IZERA FM. Nukuvuga ko tugiye gushiraho IZERA Award Gospel, kuko turafise abantu bafise impano y'indirimbo z'Imana mu gihugu kibanyi. Murazi neza yuko babica bigacika, natwe rero tugomba mu mashengero ko havayo indirimbo dushobora kuvuza isi yose kumviriza, nk'uko bagiye barabikurikiranira hafi. Rero uburongozi bwa IZERA buca buja ku kivi kugira ngo bitegure hanyuma bishire mu ngiro. Ibisigaye navyo nizere ko muzobimenyeshwa. Murakoze, Imana ibahezagire. Amashi menshi cyane murumviza yuko na Mwuka Wera buca tuyutegura tukayishyira ahabona, tukaronka abandi ba mbere bazoba imbere nka Famous. Turafise kandi ngahanye nyakubahwa aserukira Eden Microfinance, n'umugenzi ataduheba. Yavuze ati uno munsi turateramana. Eden Microfinance munazi ko nishasha mu Rumonge, nikumbure n'ijya mbere abona ihiganwa beniri na cyane ku munsi nk'uyu. Arafise nawe nyene ijambo agomba kugaragaza mu byo yabonye ngahanye muri ibi birori twateguye, tugashika kuno munsi, tugashika ko tufatikanije n'abantu benshi cyane, abajeje intwaro, abajeje umutekano, abaririmbyi, eka abantu bose. Nyakubahwa ijambo rigwaye. Murakoze. Tugire Kristu. Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Murakoze cyane. Nta mwanya muremure fata, ariko numva noshima iby'ucyubahiro, nshimira abatunganyije ino higanwa. Nivyo je no bwa mbere naribonye, rero byanteye umunezero munini kumva ko ndagufatikanya namwe, kandi murazi ko twubatse rukristo. Ico no hamagarira abaririmbyi bahejeje kwerekana impano zabo bafise, batanguye ari 30, bari 30, ariko murazi ko hatsindana haburana benshi hagatsinda umwe. Rero naganda bahamagarire baraba ukuntu baja hamwe, ndabahamagarire baje hamwe, bajya 30, bajya 15, aba batatu byakunze ko baronka ubushimwe, baje hamwe, aba bane baje hamwe, gutyo baraba ukuntu bogira urunani hamwe, batwegere tubereke ibindi bikorwa bakora ku ruhande apart yibi bikorwa byo kuririmba, gutyo bizogira ikimazi. Rero ikindi no hamagarira abene b'igihugu ngaha mu Rumonge mu intara nziza, reka ndabahamagarire bayivuga ba MC bavuga ibikorwa ko tubitunganya, aba taxi vero, babadandaza, babandi bakora imirimo itandukanye,
kaze mutwegere murabona ko ni radio nayo yatwegereye nako turabegereye dufashanye kugira ngo iterambere tujane naryo murakoze mwami Yesu abahezagire wawundi ati utobivuga n'utavyumvise izere award murumvise neza ko ari kiraro kigukuraho uri kagushikana handi reka dushimire nyakubahwa arongoye Eden Microfinance na cyane kuri intambwe aciye urugwaruka rushitse kuri intambwe tubifuriza yuko no muri iyo mitambi abahamagariye bodi genda baje imbere reka rero duhereze kumbure kuri nyakubahwa umuhanuzi wa buramatari ajejwe ivyerekeye ubutunzi n'imibano adusozere rero rubanza twateguye tukarufashanya n'abajeje intwaro ijambo rya nyuma hano ku kibuga ca IZERA Stadium kugira aheraheze bino birori niwe turishikirije jambo ni kwani ugwaruka turashoboye nyakubahwa murongoye muserukira radio IZERA imbere y'amategeko nyakubahwa Beige wa IZERA FM namwe mukorane ngaha twese tugiye amahoro mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi bigaragaza amahoro n'umutekano biri ngaha mu gihugu cyacu cyane cyane muri ntara yacu nziza ya Rumonge nagomba nshimiye cyane urwaruka rutanyegeza impano rwahawe kandi nongera ntumirira n'urundi rwaruka kugira ngo muserure ingabire mufise hariho abahawe kuririmba hariho abahawe kwivuga amazina n'ibindi bitandukanye rero nkaba ndabahamagara yuko mwese mugaragaza impano Imana yacu yaduhaye nagomba kandi nongere nshimire nyakubahwa aserukira radio IZERA FM vy'imvamutima ku izina rya nyakubahwa arongoye intara yacu kuri iki gikorwa kindi wagiye gukora yuko wagiye gutegura igikorwa nk'iki mu ndirimbo z'Imana ngira ngo icyo gihe naje nzova mpiganwa mu bandi ego hama mu kurangiza nagomba nkenguruke cyane abantu bashikira ibikorwa kandi natwebwe ku izina ry'umurongozi wacu murazi ko tuba tubishikira n'ubu tugiye kubona tubishikira kandi nshimira cyane na Microfinance Eden ku gikorwa bariko barerekana mu by'ukuri ntawugwanya iterambere Microfinance Eden imaze igihe gito ngaha mu Rumonge ariko iramaze kuruta ama microfinance yaje imbere turabashimiye cyane hanyuma nkaba ndangije ndabifuriza ijoro ryiza kandi nshimira cyane IZERA FM ku bikorwa igenda ikora bavuga ngo Imana ibahezagire murakoze cyane reka ugacunyisa amagoro mumeze gutya murakomeye umunezero udasanzwe finale irangiye aho igikorwa gahita guciye kuno mwanya umuririmbyi agiye gutahukana kino gikombe ndetse aje kurunga niba hasanye umuriyoni n'umuririmbyi adasanzwe famous ku ndirimbo yiwe y'ubugesera mama guru arakarajyagwa n'abafana yesa arakarajyagwa n'abafana kana kubwira ko ari ibintu bimeze fresh sana arakarajyagwa cyane n'abafana arakarajyagwa amafoto n'abafana mama goro irabikoze mama goro irabicira baracika famous mabara vipi safi umeze neza mabara yes sana felicitations kwanza merci sana wiyumva gute ndaryohewe cyane umunezero udasanzwe felicitations mabara urakoze cyane uronse umuriyoni
twita kiki kuri Prime House umuriyoni si wampa agaciro ndagaha iki kibanza n'iri higanwa kabisa igikombe kidasanzwe my brother muri wowe cyakiye gute wiyakiye ku bagenzi banje ku muryango wanje ku bantu bose bamfashe kugira ngo ushobore gushika ngaha iyi ni intsinzi akajambo kama kuri radio Zero FM ni umubyeyi nk'uko nabiririmba mu ndirimbo yayo reka yaje hageze kabisa mama idara nifuza kuturimbira hano kuri Chiza TV kuri Amasenzo TV nifuza kutubwira hano kuri Amasenzo TV kapera amagoro gatoya gusa bane duhuza urugo n'ikiyago ntubakira undi dushinga amabwire baza baguhenda reka twubake urwacu hari ukomere ko nguhamagara ukanka kunyitaba thank you to Imana imbere bro kabisa reka nagushimira uje gukora subscribe kuri Amasengo TV Imana igozagire ebane nawe ni kuri radio IZERA FM kuri IZERA Stadium big up sana